For sure, this is Fresh TV, one and only television mukunda kurusha izindi. Of course, tube tunabivuga muri kino gisata cha cinema. They come kuri Ronse the son by Dr. Vrov aka Deko nkuko bisanzwe. Mba ndi kumwe n'umusore muto ariko munini mu bikorwa yitwa Prince Keys mu kazi kacu ka buri munsi. Mu kazi kacu ka buri munsi, I'm sorry, mu gutembera hirya no hino duhuye n'umwe mu bamama, umwe mu bantu bariko baragira amazina akomeye cyane muri kino gisata cha cinema. Kumuvuga byo hava bingora, nyabona ndamuhakanya abidondore. Murakoze. Ku mazina abanyita Ndayizeye Theopiste. Okay. Ego mu kazi naho baranyita Mama Samantha. Mama Samantha. Baranyita Mama Academy yo navuye. Baranyita Mama Samantha niko narinzi. Na Mama Academy nigi wanje. Okay. Yavuye muri Academy. Ego baranyita kandi na Mami Truwafa. Mami Truwafa. Ego. Wow. Hajya waraciye muri Academy? Ego. Ntavyo narinzi kabisa. Muri Academy mwari mwagiye kurondera ubumenyi kugira bino bintu mubikore nyene muzi ico muri ko murakora. Yego. Naragiye kurondera ubumenyi kwera ubundi si vyiza kwinjira mu kintu kumbure nta bumenyi ubifisemo. Jewe rero nahisemo kubanza kuja kwiga kugira mbone kwinjira rero mu kazi nyene mfise bagage. Mfise ico ndibwerekana kabisa. Muravyo ubumenyi babahaye murabukenguruka kugeza n'igihe twobwita yuko ari impamba mufise idasanzwe muzitwaza mwa bino bintu kugeza mu busasa. Ego cyane. Narahungukiye byinshi. Ubundi narinzi ko filime nyene kujya abandi bose babivuga ko nyene ari ugukina, mugabo nasanze harimo ibindi bintu bisabwa ko ubanza kumenya. Rero Truwafa nayo yarampaye kumenya birushirije kubera experience nayirose muri Truwafa nyene. Aho ndi n'uyu munsi aho ndiko ndakorera bifatanije rero n'ubumenyi nakuye muri Academy, hanyuma n'uburambe ndiko ndakira muri Truwafa ndabona ko bizomfasha. Bino bintu muri ko murakora ni ikintu twamye tuganira ko nabandi mu biganiro vyahaciye ati nta n'iminsi heze bamwe babifata nk'ibintu by'ibirara abantu babuze ico bakora, ariko mwebwe ko batabizi mufise n'amabanga mbere novuga toroshe mujejwe mwa kino gihugu. Ubwo kuvyinjiramwe namwe ntibazova babaha isura mbi canke mwashatse mwerekane yuko abiyumvira ko vyari vy'ababandi bihenze cyane? Ahubwo aho nyene niho hansunitse kugira ngo ndavyinjiremo. Aho bavuga ko menga biracafuye. Nanje urumva byarambabaza iyo ndiko ndumva bariko baravuga yuko abakinyi ba filime arabarara bakabita amazina mbese ameze ukuntu. Jewe ndavuga nti rero nanje reka nishikireyo muri vya birara menye realite nyene yariyo, ariko nobwira abantu babifashe nkuko ko byukuri bihenze cyane. Jewe wabivuze mu kazi ka misi yose ndi umucamanza. Ubundi imbere n'umucamanza ninatinye kubivuga nibaza ngo hano uko byemewe. Ndabivuze ndi umucamanza kabisa. Yego. Rero nk'umucamanza kumure naribaza nti hoberayo n'ivyaha kandi nyene mwebwe asha nimwe bantu mwotanga umuco ntabaciriyemwo kwera nakazi mukora. Novuga karabemerera kujija ibintu, kubona ibintu ati ni vyiza ibi ni bibi, kumbe ibintu biri muri context imeze uko nuko vya bintu bimeze uko cyane gose. Burya ntahe mutanze iyo bifise inguvu gusumba undi muntu ari wese yoyitanga. Mwasanze bimeze gute mumaze kugerayo? Nasanze ibyo bavuga nta kuri kurimwo kandi nyene realite ihari. Ahubwo filime ni kintu ciza ko ni kintu cigisha, amajwi ya filime ashika kure aho umuntu ashobora kwigisha kumbure ijwi rikagarukira hafi, ariko filime yo iragutse. Urashobora kuba ufise ico ushaka kwigisha kugira ngo abantu bakimenye ugishishije muri filime kinyaruka kugenda kandi higashika kure hashoboka. Rero ahubwo bari bakwiye kubatera intege. Abakinyi ba filime bari bakwiye gushigikirwa kuko nabigisha bakomeye barafasha n'igihugu. Jewe rero nk'umuntu w'umunyamategeko mbere je no bashigikira cyane kuko n'abakora ibyaha barabigisha kubivamo n'abakozi mu byukuri. Bivuze yuko ndiko ndafatira ku bintu muvuze barafise ikintu bariko baraterera novuga ku gihugu bagafatanya mbere na leta kurera abantu cyane gose. Cyane gose je nasanze umwuga wo gukina filime
n'abafata ingingo mu gihugu bari bakwiye kuwitaho kuko barafasha leta ingene batanga indero haba mu gwaruka haba mu bakuzi uko bavyibaza ko umengo nk'umwana umubonye agiye gukina film umengo agiye gutora ingeso mbi ahubwo nasanze turi kumwe na Fresh Shop mu bintu biri fresh hano murahasanga imvutano z'akatarabone kutosanga ahandi hantu na hamwe n'udupira twazo murahasanga kandi ibitambara byiza by'amakositimu amakarite yose amatisisate y'ubwoko bwose n'izindi nyinshi zitandukanye zo gushonamwa amakanzu n'iyindi mideri mwipfuza ino Fresh Shop muyisanga kuri Avenue de la Mission ni galeri nshasha yitwa 2 Stars Shop Mall ifatanye no kwa kimwe mu bibanza musanzwe muzi cyane mu gisagara hagati ca Bujumbura nimero mwobatora ko ni 61 ubusa 2 93 abantu mwese mufise imanza wewe wifuza kubegwa mu bibanza by'iteka bitandukanye kano niko kajyo keza ko kwitura ino nzu y'igitangaza kugira ibigufashemo. This is Fresh Shop, we shine to progress. babigisha kugendera mu ngendo nziza kugira indero nyene kuba umuntu azofasha igihugu kazoza kiwe kazogira ico kamariye igihugu. Yego twabamenye cyane muri filime umufakazi je niho nakumenyeye nimba ndavyibuka wari mama wari beri yego wari mama wiwe filime mbere wanabaye mwanya munini kugeza inaheze niko novuga izina ryawe ari naho ryanadugiye cyane wavyakire gute gukina muri filime yari igezweho kiriya gihe kandi utari umenyerewe cyane muri kino gisata ca sinema nukuri navyakiriye neza cyane mu bundi ninjiye muri iki gisata ca filime shitse barankunda bangira umuvyeyi nanje ndabakunda nk'abana urumva nyene naca ndavyakira neza nari nisanze mu bana banje nabo barankunda nk'umuvyeyi rero navyakiriye neza cyane. Ntibikuje na rimwe nk'umuntu afise ayandi mabanga jejwe uciye nk'ahantu ukabona abantu barafise tendance yo kugusamarira oya simba jene ariko wamubibona yuko ushobora kugira nk'afate wa muntu bakunze kunyita amazina nyene yo muri film yari amazina mama Samantha naka mbere biranashika nabaje kuburana iyo basanze ari jewe ndababuranisha nkabona ko umuntu akangutse twambaye zijya mpuzu baratangara bamara gukura mu rya mwambaro harabanyegera akavuga ngo none ngo yoba ari wewe nkabaza inde mwanyitiranije ngo wewe nguri mama Samantha wewe uri mama Ribat cyangwa nyene bakambaza n'ayandi mazina nkababwira yego ni jewe tuzi ko umuntu nkabo woja muri film uko nyene nize nanje nako ndibaza tubwo ku kazi ntibarabishe kukamenga uwo tubuseri yubwire umere nk'uwikinira film wambaye ujya mwambaro wawambariye kabisa ugakora iki gihugu cyacu bandujya nyene ivya filime manabikuyemo cyane ko ndanabikora inyuma y'akazi yego nyuma yaho wanagarutse muri Samantha urakubita ravatiye umuvyeyi yaje yiteguye kabisa izi nguvu n'igikundiro biriko birakubonekana ko ubikura nyuma yo kubikora ucuna vyakira gute ndabikunda ni impano yanje ndibuka ndi muri secondaire narakunda gukina amateatre naragira n'amakomposition abandi bagakina rero novuga ko ari impano yanje yego hanyuma kandi nk'umukozi w'Imana ndi n'umukozi w'Imana burya umukozi w'Imana jewe ndi umukozi w'Imana ndi umupasteur ndi umupasteur ndongo ishengero bita Église Faveur Dodge ko munyene nakubwiye ko filme ishobora gutanga message mu buryo bwagutse mu buryo bwihuse kumbe mufise amabanga aho rero ninjiye mu unarongo ishengero yego ndongo yishengero ndi n'umukuru wa mission wanashaka sindongo yishengero rimwe rero aho hose mufise muri mu ministere novuga yagutse kabisa yego aho hose kandi yose yo guhanura yego aho hose jewe ndaja muri filme kugira ngo inifu wabikunze ndonkere wo kazi yo gutanga impanuro kumbure n'ivy'Imana ndabitange bishike kure cyane ko araho murancishamwo nkashiramwe akajambo k'Imana nkigisha abantu gusenga byose urumva biramfasha kwa rero narinjiye muri filme jewe ninjiye yo mu nzira nyinshi abazombonayo batazonshira urubanza ngo none ngo abakozi b'Imana gute na gute jewe ndahari kugira ngo ntange message ishikire abantu benshi bashoboka nuko kandi iyo nza kumenya ko ari ivy'ibirara urumva ko nta mukozi w'Imana yoja mu birara bumve rero ababifata bivuze yuko namutama nimba hari mwubakanye yego
arabigororokewe biramunezereye nta kibazo na kimwe kihari biraryoshe cyane uno muryango rero wa Truwafa ni uri kurabonekanamo cyane wahavuye uwugumamo cyangwa uracaza nk'ubafasha yewe narawinjiyemo urimo yego ubu ni wowe mami wa Truwafa nyene mami wa Truwafa ni jewe yego kabisa ubawe cyane kabisa nibaza yuko biba ari byo gukeza iyo tubonye abantu nka mwenge mu samabanga nkayo mukaba muri ko murakora bino bintu nkuko mwagiye mubivuga ni gishinga nta gikomeye cyane gituma n'abavyeyi ejo abonye umwana afise ingabire yo gukina film atomubuza ariko kandi nyene birumvikana nkuko bimeze no mu yindi mihingo yose umwana ubutegeza kumukurikirana ukaraba indero yiwe nifuza ko tuzokorana mu buryo bwagutse ariko na hano tuba twakoze ariko ndi mu bantu nzongera ndakurondera umwanya munini ariko unkundire duhereze hano hantu nk'umwe mu bantu babanye na Libat kuva muri academy uno munsi uri mama Truwafa byumvikana yuko uri umuvyeyi wabo bantu bose uko ari babiri ugushamirana kwabo nubwo bimaze igihumba barire ndabikubaze kwabaye mu misi heze wavyakiriye gute nk'umwe mu bantu binararibonye muri bino bintu mbere no mu yandi mabanga twumvise ufise yo kurera yewe gushwana rero burya ntazibana zidakubitana amahembe namba karaciyemwo nk'umuntu akuze ndabizi ko ahari abantu haba uruntu naje navyakiriye nk'ibisanzwe iwe yafashe nk'ibisanzwe je nabonye ari bisanzwe abana bawe bariko barafatana mu mashati kuri yakunda ntabwo byari birebire cyane nuko abantu bashatse kubikomeza yego ntibyari birebire cyane ndazi ko batankana yego birashika kwiyumvira yuko nk'ejo babona basubiranye mu bikorwa nko byari bimeze nk'umumami wotera intambwe kabigiramwe uruhara ko menga iminsi baye myinshi bigatuma abantu baticizere ko batazongera kubona bari abantu bari ko oya batanasubiranye bose bakaba bariko barakora je ndumva ataco bitwaye kuko kabara karere baguye umwe akagura akarere aje hariya undi akagura akarere aje iriya igikuru nuko bose bariko barakora navyo ni vyiza ko si itegeko ngo bagume bari kumwe uriya arajana n'abandi akagura akarere yego petetre ko umwanya wo gukorana wari urya nyene rero bishitse bakabasepare nuko abantu baca babishiramwe ibindi bintu ubundi kugira akarere kaguke none se Yakobo we na mwene wabugira barajanye menga baratandukanye harageze igihe baratandukana umwe ati jahariya ubundi ati jahariya ariko byose byarushirijeho kubazanira ivyiza ubwami bw'Imana bwarushirize kwago cyane gose rero nabandi ahubwo no kubasengera kugira umwe ahari ibikorwa byaguke bimere neza bibe mw'Imana ubundi jewe nta kibazo ndabibona mami hari ibindi bikorwa abantu bo gutegerezamwo ubu vuba yego Imana ibifashijemo nanje ndashobora gusohora gwanje wow urafise imigabe yo gukora igikorwa cyo cyane gose gisa numva kimote ndiko ndabona mingu no mwaka ntuzohera kitabaye Imana nibikunda pe biri mu nzira sinzi ko ari akajambo kamwe canke tubiri mwobwira bari badukurikiye duce tubike bantu no gushimira abadukurikiranye ndababwira ngo umwami Imana abahezagire amen ndavuze amen mu kibanza cabo amen ndabashimira cyane namwe mubandanye mutera imbere ubona yuko jemba nabikunze iyo mbonye umuntu afite imyaka yisumbuye ukabona ari kumwe n'abana baryohewe abaryoherewe abaha impanuro ari muri bya bikorwa nkuko twabivuze bamwe batarasobanukirwa neza ni intambwe nziza yerekana yuko nabandi bari mu mice nk'iwanyu bazohava baza numunezero rero ndabashimira cyane make your comment bakunze ba Fresh TV ibyumviro byanyu turaca bikeneye ningira kamaro we love you so much hasta la vista. This is Fresh TV. We shine to progress.